Mu ntara ya Cibitoke hishwe abantu batatu muri iyi ndwi twaraye dusozereye. Uwa mbere n'umukenyezi yitwa Karine Ngendakumana. Ikiziga ciwe catowe gikerewe izosi gifise ibikomere umubiri wose n'amaraso menshi kuri transversale ya gatatu ku mutumba Nyamitanga muri komine Buganda kuwa kabiri uheze. Amakuru ava mu Nyamitanga avuga ko uwo mukenyezi yicishijwe imipanga n'abantu batashoboye kumenyekana. Ikindi abanyagihugu bavuga nuko ikiziga ciwe catowe ku metero 50 yahari kirindiro c'abasirikare. Uwa kabiri yishwe mu ntara ya Cibitoke yitwa Justin Bucumi, yicishijwe ishipiri yakubiswe mu mutwe kuri transversale ya gatatu ku mutumba Gasenyi muri komine Buganda kuwa mbere uheze. Ico yahowe nticigeze kimenyekana. Uwa gatatu yishwe mu ntara ya Cibitoke yitwa Ismael Nizigiyimana batazira Mangarara, yishwe arashwe n'umupolisi hafi y'umugwa mukuru w'intara ya Cibitoke muri komine Rugombo kuwa mbere uheze. Nawe nyene ico yahowe nticigeze kimenyekana. Uwagirizwa ubwo bubisha yarafashwe n'igipolisi. Uwanyuma uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe n'uwo mu ntara ya Ruyigi. N'umukenyezi yitwa Sinzohagera, yishwe akerewe izosi n'abantu bamutegereye avuye ku isoko ku mutumba Nyangurube zone Mugege komine Butaganzwa kuwa gatatu uheze. Abakoze ubwo bwicanyi n'ico yahowe ntivyigeze bimenyekana.